byukuri ava yuko ndababwira ati umuntu akoze imibonano mpuzabitsina neza ayikora muri ubu buryo mbanze ndababwiza ukuri yuko muri Afrika niho ivyo bintu biri mu mitwe y'abantu mukwiye kumva guhashira iterambere gusumba kuhashira ibi bintu byo gukora imibonano mpuzabitsina mugo nkuko ikibazo cawe kivuze uti ni ryari umuntu abona ko yakoze imibonano neza ahatosh sigara aragira ngo je ndagupfuye ngo ndi mu impuissance sexuelle ngo ndumuki ni ryari je ndi umunyepolitike ariko avyitwaramwo bien kuko guhera kera namye nkunda politike yo guhindura igihugu kikaba kizima gusumba burya ntimubone turabakizwa Imana hariho ivyizotubaza ni byiza ko yadusize mu isi tuyihindura tukayigira nziza impamvu naritoza nk'umushinga amateka nuko nabona si vyumviro bibliye ariko naziye mbona invitation iva kwa president hamu turagukeneye usangire n'umukuru w'igihugu muganire nace ndamubwira na wene ati umuntu w'umunyamwete nyene cubahiro ntazokorera babanyarucari azokorera abami none nawe Okay bakunzi banje muraho murameze neza aho muherereye hose nibaze ko ari amahoro natwe na amahoro twongeye kuramuka amahoro Imana yabikoze dusubira kubana natwe namwe turi bazima so uno munsi rero Imana yongeye kudutera iteka tugiye gukorana ikiganiro n'umwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi no mwigisha mwiza no muganga mwiza azi byinshi kubijanye n'amagara y'abantu azi byinshi kubijanye n'amagara y'abantu yitwa Hamu Harvest niwe tugiye kubana muri kino kiganiro imbere yuko dutangura kigeno kiganiro reka ndababwire ngo muri Ambibe Investment babafitiye ibinyobwa bimeze neza bagufitiye yitwa Manuti umuruturutu bagufitiye yitwa Manuti umubirizi nayo ni nziza cyane abagufitiye n'umuzabibu so reka rero tutangura ikiyago cacu na Hamu Harvest muza kumenya byinshi kuri we mutari mu muziko mubane natwe ubwire mugenzi wawe abwire mugenzi wiwe mufata agatebe mwicare mwige kubera ko kino kiganiro ntimukwiye kugicikwa reka rero ndamuhe ikaze kuri Senga Media TV mu cubahiro ciwe abanza turamutse. Merci beaucoup ndabaramutsa nkuko mwabivuze nitwa Erneste Hamu nitwa Erneste nibigira mugo hakongerwa ko Hamu iryo bari nyise kuva ndumwana rirankuza mugabo dufise ishira hamwe bita Ham's Harvest n'amashene adukurikirana Hamu Harvest rero ndi umwe mu bajene ndi umusore akwijije 30 urumva ko ndi umusore mugabo akwije 30 hama mvuka mu Kayanza sanzwe nize ini Bujumbura n'ahandi hama nakurikiranye ibya nutrition dietetic bisigura ko ari umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'ingaburo hama kandi nkaba nari nsanzwe ndi mu chief umuhinga mu bijanye n'ivyo gutegura imfungurwa rero nivyo nkaba narumwe kandi mu bitoje nk'abashinga amateka bige muri ayo matora duherutse rero merci beaucoup nsanzwe ndi mu jeune entrepreneur byukuri karibu cyane ni jewe tugire tuganire nibaza ko byinshi mu ma introduction yanje mwavyumvise murakoze Hamu akabazo kanje ka mbere ni yihe ntumbero kugira ngo witoze nk'umushinga amateka yigenga mbo intumbero yo kwitoza nk'umushinga amateka yigenga je ndi umunyepolitike ariko avyitwaramwo bien kuko guhera kera namye nkunda politike yo guhindura igihugu kikaba kizima gusumba burya ntimubone turabakizwa Imana hariho ivyizotubaza ni byiza ko yadusize mu isi tuyihindura tukayigira nziza impamvu naritoza nk'umushinga amateka nuko nabona si vyumviro bibliye bizima byo gufasha abandi byo gufasha abantu benshi byo
gutanga ibyo mfise ndabiha abandi byo kuvugira abanyagihugu gutyo ndagira ati ntibikwiye kugarukira aha reka bitrending bikwire uburundi bwose n'umwene gihugu muto abeneficie ku byiza mfise nibitsemwo Imana yampaye n'ubu kabisa nubwo bitagenze neza ndiko ndabikora Imana ibahezagire cyane kandi dusubira witotse ego usije naho n'izindi ntambwe nzozitera icyo gihe cyo nizera yuko abantu bazoba bamaze gutahura cyane imigambi yawe bazoba bamaze kubona byinshi ugenda urakora nizera ko bazogutora uri umuntu azi cyane ibijyanye n'amagara y'abantu uno munsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere kose ka Afrika hari ibintu abantu cyane b'abagabo bagiye bishyiramo mu mitwe yabo ndashaka kuvuga ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ugasanga umuntu yama yimvira ngo jewe ntacyo nshoboye jewe ngo eka sishika nshaka ni ryari umuntu ashobora kumenya yuko ataca ashoboye canke ni ryari umuntu ashobora kumenya yuko akomeye ameze neza umuntu ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina nk'uko ubivuze benshi baravyishiramo mugabo ivyo presque nka bose biri muri mentalite y'abanyafrika aho gutera imbere bapansa cyane ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina mugo nk'uko ikibazo cawe kivuze uti ni ryari umuntu abona ko yakoze imibonano neza aha toshigara aragira ngo je ndagupfuye ngo ndi mu impuissance sexuelle ngo ndumuki ni ryari ico kibazo nico ngire nkwishure nuko byukuri Imana yaremye umuntu ngo akore imibonano mpuzabitsina umwanya ungana gute namakosa ko abantu baje ku ma internet bakaja ku mafilme y'uruterasoni bakaraba ngo bagire baje kuvyaplika mu muryango ivyo ni montage ntibikunda uri kurarusha uri kuragora uri kuramenasa uwo mwubakanye waba umugabo canke umugore kuki bagira montage ni nkuko woza ubona umwana wawe aravye filme ya Spider-Man muba kuri etaje agaca aja hejuru agaca yikorora ngo mu ndebe ngo nguruke nka Spider-Man ntamenye ko Spider-Man ni montage mu mafilme rero baragira montage ibintu vyomaze umwanya muto bakabigira birebire ibintu bigufi canke bityo bakabigira binini ugasanga igihimba cari gito baragifotoye neza canke nabi kikaba kinini nawe ugaca wijogota ngo je ngo ndahwereye ngo nsigihimba gito ivyo rero ni montage ntimugasubire kuvyumvira ica kabiri byukuri ava yuko ndababwira ati umuntu akoze imibonano mpuzabitsina neza ayikora muri ubu buryo mbanze ndababwiza ukuri yuko muri Afrika niho ivyo bintu biri mu mitwe y'abantu mukwiye kumva guhashira iterambere gusumba kuhashira ibi bintu byo gukora imibonano mpuzabitsina byensiri tugiye turabira hamwe ni gutuba wayikoze neza mugabo abanyamerika uza gusanga bariko barapansa cyane ivy'iterambere ntibaba bahurikiye cyane muri ivyo by'imibonano mpuzabitsina cy'umuntu none abikora neza abikora ryari icambere no babwira hariho umuhungu ugikorako aca asesa imbuto hariho n'umuhungu mutondanye uri umugore yakwifuze mugatondana ku mirongo canke ku matora nukuvuga mutondanye inyuma yiwuza wumva zigusuka ndavuga imbuto ivyo navyone n'ingorane n'imbogamizi imwe mbi aba afise ikibazo co mu mubiri uwo muntu ica kabiri hariho umuhungu canke umugabo ushobora kwegera gusa utaranamwambura impuzu agaca sesa imbuto abo baruzuye hariho n'abandi mushobora gutangira gukora nako gushushanya ngo mukore iyo mibonano nukuvuga ukimukorako ukazibona ziraje abo nabone bafise ingorane hariho n'abandi rero bakibitangira mu misegonda ibiri baca barangiza abo nabone n'ingorane gushika ku bantu babikora umunota umwe utarahera bagaca barangiza abo bose bahurikiye hamwe abo iyo nabavugiye nabo bita rero aba impuissance sexuelle nyemba udashobora gukora imibonano mpuzabitsina umunota umwe wumve ko uri umu impuissance sexuelle aho ufise ikibazo ushobora kuza tukakuvura cankwe ukaja kuba bijejwe bakakuvura mugabo
igihe ushikana ku munota umwe ugaca ugenda ukageza ku minota 4 ntushikane iminota 5 aho ntabwo uri umu impuissance sexuelle uri umuntu bita umuperte de libido. Perte de libido, umuperte de libido ahushanye n'umu impuissance sexuelle. Urumva ko na kategori zabo zidasa, hama ushobora kuva ku minota 5 kubandanya aho uri umuntu ari normale, urakomeye, urinaga, ukwiye kwigishwa gusa bakora imibonano mpuzabitsina neza gute. Ico ni cigwa naco gihabwa abubakanye. Mugabo ushikana 5 minutes urakomeye. Haraba mama rero hari n'abagore usanga bariko bararusha abo bubakanye ngurumva ngo wewe ngo oya wewe iki Imana ntiyamuremeye ngo akora imibonano amasaha 3 weka eshwi umuntu akora imibonano mpuzabitsina iminota 5 kuduga uwari normale mbere urya akora iminota amasaha 2 isaha umenye ko nawe abakeneye ubuvuzi kuko abariko ariyica uyo nawe nibindi bintu bibi nuko nocishura ikibazo cawe ariko mwumve rero abubatse mureke kuguma jewe baransuzugura aragira gute agusuzugura mu biki wikorera n'iminota 10 canke irenga menya ibikwiye kuzura mu mitwe yawe. Nasomye igitabo kivuga ngo abajene biragora ko batera imbere bibagora ko batera imbere kukubera iki ivyumviro byo gutera imbere babisubirije n'ivyumviro bijanye n'ivy'imibonano mpuzabitsina navyo nivyo bitwara ama energy menshi gusumba umujene akama ahurikiye mu bintu by'abakobwa ubusambanye ibiki ivyo ntashobora kubiterana imbere n'agaheyeye. Ico gitabo cace kivuga ati kuki abantu bakwijije imyaka 40 aribo bagaruka bakagura amamodoka kandi intege zo gukora ziba ziriko zirahera. Ariko caciye cerekana ati nuko aba bantu nyene aribo baba bakuye ivyumviro muri sex iba yabatwara ivyumviro biba biheze kuko baba barabizinutswe hama bagaca babishira mu iterambere. Uwo mwanya muto n'inguvu nke bashize mu iterambere bashobora guca batangira kugura amamodoka n'ibindi byinshi. Rero abajene malheureusement mwari mukwiye kuba abantu b'abatunzi kuko nimwe mufise inguvu zo gukora kuko nimwe mufise n'ubwenge bubliya mugabo byara fashwe cyane n'ibintu by'imibonano mpuzabitsina murakoze. Akandi kabazo kanje uno munsi kwico kintu nyene c'imibonano mpuzabitsina hariho abantu usanga bamira ibinini kugira ngo abakore imibonano mpuzabitsina neza. Mbese bijya binini bamira byo bari byiza ku magara y'abantu nk'umuganga wabinonosoye bijya binini ntaco vyica ku magara y'abantu? Ni kibazo ciza cyane Imana guhezagire abantu bose bariko baratwumviriza batore ikaramu n'ikaye bavyandike canke banabishikirize banabirungikire inshuti zabo kuko nibibazo bikunda gushikira abantu benshi uti ibinini bashobora gufungura kukugira bakora imibonano mpuzabitsina neza. Aho umuntu yabakora iminota 10 aca ashaka ngo akore iminota 30 isaha agacagira ati urya mukobwa wanje ngira ndamwemeze uyu mugore wanje ugira umwemeze kigamugenza nisugire wimure ushire ahandi hantu oya ahubwo ni ugire wiyice iyo uvuga ati ngire niyahure kuko ugira ukore ibitajanye ni by'abaganga tubarukomanda. Ico no babwira cukuri nuko bijya binini birica ni bibi cyane haragera naho umubiri wawe ubimenyera hamwe utabikoresheje atakindi kintu ushobora gukora urashobora kwica ingumba canke kwikona hamwe udatoye bijya binini n'igihimba kirondoka kitaba kikivyuka kivyutse naho kibyakora ibyo cyashobora gukora kubera iki umubiri wawe umenyereje ibinini. Ni nk'abantu bakubwira ngo jewe nkora imibonano neza iyo nanyoye inzoga iyo nidroze menya kuri yica utidroze hazogeraho bidakunda n'abantu benshi mvura mugo nkasanga izo procedure nizo zabaye. Ndakwinginze koresha ibintu biri naturel burya hari ibintu biri naturel hari n'ubuzima ukwiye kubamwo bushobora guhanforsa uburyo ushobora gukora imibonano mpuzabitsina. Hari imfungurwa ushobora guhanforsa kukugira ukora imibonano mpuzabitsina neza mugabo
atari utu tuntu babahaye cyangwa atari ibi binini, mutinye imiti kuko uburyo imiti niko agwaragurika cyane. Murakoze. Yego. Abantu benshi cyane cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi bagukurikirana baba bibaza ese hamu ko tumubona ari umuganga arigisha ibintu byo guteka, ese kahise kiwe ko bakameze gute? Bakibaza cyane kuri kahise kawe, ese bino bintu yabyinjiyemo guse, ese nibuhe ubuzima bugoye baraciyemo, kubera ko hariho abandi benshi bari mu buzima bugoye ashobora kuvuga ati je nanje simbona inzira. Hamu ese ubuzima bwiwe bwa kahise bwari bumeze gute? Ubuzima bw'iwanje bwa kahise novuga ko bwari bwiza kuko bwari bufatanye na Kristo. Bibiliya itubwira ngo ubutegeranya hamwe n'Imana aba ariko arasanzaza. Rero nanje kuva ndi umwana by'ukuri nari umukristo, namana amahoro avuye mu mutima, ariko si umwanya wo kuvuga ati mwanyaje, ariko by'ukuri ndi umwana nakuze ndi umuntu akora cyane, kandi ndi umwana ntarashika mu wa gatanu primaire. Nabona turi abatunzi, twari dusa amamodoka, abanyakayanza abanyamatongo baratuzi. Mugabo ngeze mu wa gatandatu byarase nibihinduka, kandi nubwo je twaba duse ayo matungo nakuze ntravaya, narambara ivyema ku rutugu nkabidandaza nkavyirirwana. Mbere aba boss barantwenga, so wawe kweri afisa amamodokari ibi bintu kubera iki udandaza ivyema? Naragira ati je ndiko njya travaya, nava ku ishuri nkora ivyo. Inyuma yaho habaye ingorane yuko umuvyeyi abikimuga, biratangira kuva nkiri mu windwi ntangira kwimenya kubijanye n'ivy'ishuri byose. Inyuma yaho byarahavuye, ndava mu Kayanza nja kwiga ni Bujumbura, niga segondere, nimenya byo everything, ata muntu numwe anafisi camfasha n'umuryango mbere aho wari nshize ku ruhande, isigura nari naratawe n'umuryango. Ini Bujumbura rero byarashika nkabaho nabi, nkeka no mwibarabara nkaharara. Ibyo ntaco bitwaye kuko nari umukristo, narumva mfise amahoro n'ivyizigiro vya kazoza. Ariko inyuma yaho naciye naguma nkora kumwe nyene nari nkora, kuko nari nzi byo guteka. Nakoze mu mahoteli akomeye no mu maresitora, kandi nari nzi icongereza, narigisha amakuru d'histoire. Gutyo ubuzima bubi ndabuvanga no gukora. Narashobora kwiga mu ishuri bikagorana nkitahira hatageze kubera ubuzima. Abandi bahita bafungura mugojeho natampambana kugira ndonke ico gufungura. Nyuma yaho rero niho exeter nari nci ubwenge, nubwo byaruko mw'ishuri nashobora kwiga ntafisikaye n'ikaramu. Cyo wimvira mu w'13 ati umunyeshuri aratonze umwaka wose nta kaye nimwe afise, nta karamu nimwe afise. Abandi bashobora gutondana amakaye arenga 200 agahera bakimura bakazana yandi, bagaca babona uyundi ntafise nimwe. Bari bampinduriye izina banyita ngo Mwina Muganwa, kubera uko kuntu naharura ngura amakaye. Uburyo nari mbuze bwo kuyagura, mugabo kuyafatanya n'ubwo buzima kwimura kugira gute nabona ko bidashoboka. Umwarimu yarasigura nkakurikira, inyuma yaho ahejeje yarashobora gutaha nanje nkaba ntashe. Mugabo nari nciye ubwenge kuko na exeter nabaye muri bake cyane bayitora. Bayitoye mugosi nari nse gahunda yo kuja kwishuri kuko nari umwe nyene Totomoya imwe Bujumbura. Mugabo naciye niga kaminuza nziza cyane kubw'Imana, baciye bayindira kandi izimvye cyane mbayo. Ncambandanya amashuri menshi uko ndonka amadiplome arenga imwe muri ubwo buryo. Rero muri ubwo buryo nagumye travaya, nagumye nkora, niho havuye iterambere ridasanzwe. Ubu nkaba ndi umwe mu bajene babagwiza tunga ini Bujumbura. Nuko merci beaucoup. Hari nakano gatangaje ku myaka yawe n'ubujene bwawe uracyari muto cyane pe. Abiyatangaje kubona umuntu w'umujene afise imidogo irenga 2, kubona umuntu w'umujene w'umumillionaire ku myaka 30.
mu gihe abandi bajene ku myaka 30 ntabaranitora icyo gukora ni ibintu bitangaje. Ese niyihe nama canke niyihe nzira waciyemo kugira ngo ibyo byose bishoboke uronke ibintu no muso mu millionaire? Merci beaucoup, ikibazo cawe ni ciza. Nk'umujene afite imyaka 30 ukaba uri mu ba millionaire b'Ubujumbura b'abajene, nibihe wohanura abandi canke nibihe uwo bakonse ya gukora? Byukuri ikintu ca mbere no bakonse ya gukora nuko bakwiye gutahura ibi. Imana ntabwo iguha amahera gratuitement ngo nuko wamye mu masengesho, no. Oya, Imana siyo iza gukorora amahera nk'amanu yabikoze rimwe yarahejeje ku Bisirayeli. Mugabo ubu uri karakora adashize mu Imana abariko arasanzaza, no bahanura je ahantu mubanze mushira Imana imbere, ariko Imana ntimuyishira imbere ngo musenge cyane muronke amahera. Oya, Imana muyizere ko ishobora guhindura ibintu. Ica kabiri, je ahantu mwigishwe. Bibiliya niyitubwira ngo igipfu conyene gikengera inyigisho. Burya kuva kera Imana yarabwira abantu uti ufise iki, agaca avuga ati mfise inkoni, yiramvure ikiyaga kirahagarara. Yariko ufise iki, none nawe Imana yo kubaza ufise iki gituma utera imbere? Irabura na kimwe. Iyumvira umujene afise imyaka 20-30 akaba atamwuga numwe afise, nta na permis afise, nta na passport afise, nta n'imodoka anazi. Uwo muntu afashwe gute? Ariko ashaka visa barayironka badase na passport. Erega visa bayishira kuri passport. Pambana n'ubuzima uronke niyo passport omwe. Imana irakubaza n'uyuhe mwuga uzi. Byukuri hari abantu benshi baba bashaka nk'ubu nk'akarorero abashobora gukora ibintu vya patisserie Bujumbura hanze y'igihugu. Mugabo wewe omwe urazi no gukora amagato, urazi no gukora ibisuguti, imikate boyiguha ukayikora. None ga muntu kuri ko uratakamba mfasha Mana mfasha, Imana igufashe ufisiki. Ahubwo tangira wigishwe, wige kuko ubutunzi buzova mu myuga ufise. Nyemba ushoboye iki, Imana irashobora kuguha opportunité ukakivyaza umusaruro. Rero no hanura abajene ava yuko muhiga amahera, banza mwicare mwige imyuga izobafasha. Jewe namye niga imyuga, murumva ko nari umucifu guhera ndi umwana, nabikora guhera ndi umwana. Ingozi muri za La Procure, hotel bita La Procure, namye nkorayo kuva ndi muto. Afete ivyo rero Imana yarabiciyemwo. Jewe niga ibintu vya hôtellerie tourisme ndi umwana muto cyane, ndi mu windwi, nabikombinana n'amashuri, naremera sinde nafungura. Mugabo Imana ica kuvyo ufise. Nawe ndakubaza ufise iki? Banza rero ugira umwuga ufise, hama uce ushira ubwoba bwo gukora, travaya durement. Imana itubwira ko tuzorya turusha. Yaco unebwa, yaco vyuka mu masaha yine abandi bariko barakora, yaco tumwanya wose kuri telefone uce wiyumvira ngo amahera ngo azoko. Oya, amahera ntakoroka, ahubwo travaya s'il vous plaît. Nyemba utumwanya muri telefone, nyemba ufise imbuga ukoresha kuko nazo ni opportunity. Mugabo travaya, Bibiliya itubwira ngo umuntu w'umunyamwete mu vyakora uyo ntazokorera abami, azokorera uyo ntazokorera abanyarucari, azokorera abami. Nawe nyemba uri umwete mu byo ukora, uzokorera abami, ntabwo uzokorera nyarucari. Mugabo ndagusabye ugira umwete. Ako kajambo narakavuga bakambira ngo none ngo nyabami urakorera ni bana. Ariko naziye mbona invitation ive kwa president, hamu turagukeneye usangire n'umukuru w'igihugu muganire. Nace ndamubwira nawe nti umuntu w'umunyamwete nyene cyubahiro ntazokorera babanyarucari, azokorera abami. None nawe uzokorera abami nyemba ufise umwete mu vy'ukora. Ico uri kurakora gishire mu inguvu zawe zose. Yaco usinzira, yaco uhunikira kuko
umuntu ari mitiro akimbura ingonera gira umwete byuka mwijoro utravaye ugira amarecherche igihe abandi bariko barasinzira ivyo bizokuzanira iterambere ridasanzwe s'il vous plaît ivyo nivyo numva no bahanura ego nuko hamu harekera ikintu abantu bashobora kuba batakuzi ko uri umwe mu bantu ufise abandi bantu benshi utunze kwiyumvira gutunga abandi bantu nabo mu muryango wawe byagenze gute kugira ngo ufate ingingo yo gutunga abandi bantu barenga 15? Ni kibazo ciza cyane jewe by'ukuri ndi mu bantu bakomeretse bagakomeretswa n'abakizwa bakabona ibintu bitagenda neza mu gihugu kandi n'abantu babakizwa n'abantu b'abapasteri barimwo jewe nabayeho ubwo buzima bubi nuko nta nabuvuze mugabo sinabayeho bwiza kandi nabubayeho nezerewe kubwo nabandi kumwe na Kristo rero birabishe gusanga umwana w'ishengero ishengero ritondamwe abantu barenga 2,000 harimwo benshi bafite ama etage agaragara batanayapangishije ugasanga babaye mu nzu isi vyomba 30 ivyo vyomba 30 muraririmbana canke murabakozi b'Imana mwese ku rushengero nawe utashe kurara mu ikarato mu mibu hanze ugasanga uyo muntu muravugana ubutumwa muraduganya imisozi ngo tugingozi ngo kuvuga ubutumwa wewe agarutse Bujumbura uzogaruka kuja mu ikarato nawe agiye muri etage mbere ivyumba vyinshi biragaragara apani ica abashitsi gusa asi nk'abana babiri hari gihe n'abana babura Imana ikabikora kwishaka ugasanga etage y'ivyumba 30 ayibayemwo wenyene na madamu wiwe n'abana babiri kandi ari umukizwa na uri umukizwa mugenzi wawe ukabraba none vraiment Bibiliya itubwira ko urukundo niyo ngabire iruta izindi zose niko Kristo atubwira niko na Bibiliya ivuga none aba bantu badashobora kwiyumvira ku muntu ariko arara mu mibu bafise inzu batona mushira no kwibaraza giwe ubwo rukundo turushire mu rujuhe mugwi byarankomeretsa byaransitaza niho mu gutangira ishirahamwe Ham's Harvest by'ukuri izo zari priye zuko jewe nzoshobora gufasha uwundi muntu ari mu buzima bubi kandi mu kumufasha ko nzoshobora kumufasha namwiyegereje tubana biragoye ko no kubwira ngo ndagufasha utashe mu ikanivo nanje ntashe mu nzu ni byiza ko ndakwiyegereza uze kugwara mbona ndakugwaze ndagufungurire menye ati amanitrima ufunguye naya niyo mpamvu rero ibyo bimpa gutunga abantu benshi kwera n'ubu ndaciteguye gutunga n'abandi n'ukuri niwo muhamagaro wanje kandi Imana izimbe hafi izibimfashe kuko by'ukuri ndabona ko ari igikorwa ciza benshi barakinshimira ego hari akantu uriko gukora mu yindwi iheze uvuga ku kamaro k'ibigori abantu benshi tuba tubona ibigori ni ibintu nyene biri ngaho ariko hari abantu bashobora kuba batarakabonye kajya ka video mbese ibi bigori tubona ibi bigori barima ngaha haruguru iwacu bifise akamaro kahe ku magara y'abantu akamaro ni kanini cyane ndavuga mu nshamake kukugira umwanya wose ntuhere mugabo ikimbabaza cambere nuko abantu birira ibigori nabi bizarma ibigori ntimukwiye kubirya byonyene muri ubwo buryo icambere mwomenya nuko ikigori uko gikura ugashaka ukiguze canke ugifise ugashaka kugiha ko mugenzi wawe ukamumanyurirako wewe ndakwinginze uri kurumviriza iyi video uze witwarire igihimba cyo hejuru urana ko ari cyo gifise intete ntono mugabo nico gisema nitrima menshi urya ruhimba rwo munsi rumuhe abari gumuha kuko ruba rufise amanitrima make ico ni cambere noba bwira hama rero ikigori ava yuko ninjira mu byo gishobora gukora nuko nobabwira ntimufungure rero ikigori cyonyine gusa mugabo ijya mishatsi y'ikigori ni kirumara cyane irashobora kuvura indwara nyinshi harimo na bantu bavyimba abagwaye gute bajya abantu usanga bavyimba amaguru barya abantu usanga basoba aho baryamye bakuze canke bakiri abana ibyo biratuma bihera ku kubera imishatsi y'ikigori imishatsi y'ikigori rero
ni icayi ni tizane dukunda gukoresha cane, turayihereza ikanavura kandi ikanakinga indwara. Ico naco mukimenya. Ego ukiri ngaho nyene imishatsi y'ibigori kurya nyene tuyibona. Ese woyifungura gute woyikura? Imishatsi y'ibigori kurya nyene uyibona, urashobora kuyifata ukayishira mu mazi ugaca uteka inyuma y'iminota 10 biriko birabira ugaca usuka ya mazi usanga yahinduye akarangi ucuyinwera kurya kwicaye. Ushatse urashiramwo ubuki kukugira biryohe, mugo nubwo utabushiramwo biba biryoshe vraiment ntibivuna. Hama ibigori navyo nk'ababeshe abantu bashaka kuvyibuha barakwiye kumva bofungura ibigori birimwo le proteine zituma umuntu avyibuha ku rugero rwo hejuru. Ibigori kandi biratuma digestion iba neza, nukuvuga estoma irashobora guhingura imfungurwa neza. Wari ufise constipation igahera. Hari abantu bogira ati none gahama ko duhora twumva ahubwo bidutera ingorane munda. Ikigori kirazira kugihekenya ukumva umenga imisaya irarushe ugaca ubwonko bukubwira ngo rero mira. Hekenya ukinoze niko kukimira. Nayo ugihekenye kukubera ubutagiherutse imisaya ukumva irarushe, irushe yoyo cervice ibwira ati manura estoma nayo yimenye. Mugabo uza gusanga estoma itagishobora kuko kigumye gihekenye. Rero kukugira gikore ivyo byose ndiko ndababwira, nobabwiza ukuri ingaburo y'ikigori ni ingaburo nziza ituma abantu bagira ubwenge, banavyibuha, banagira cholesterol nziza. Mugabo mureke kwitiranya kajya kagari kaunga n'ibigori. Karanga ibigori byawe ubikarange bibe dole ucubisyesha ucuvyihereza. Yego, merci beaucoup. Kanye n'ibigori kuko ibitiritiri navyo bikirumara kandi hambavu y'ibitiritiri ijya misigati yavyo nayo nikirumara byo twara umwanya munini cyane mu ngaruka hako bijanye n'ibigori. Abantu benshi tuba tubona bige ibintu by'ibigori ni ibintu biraho bisanzwe, ibigori byo ni ibintu abantu ni nk'umwanda muri make. Abantu ntibashobora kumenya akamaro kabyo. Hano hanze hariho abandi bantu cyane cyane nk'abajene, ndashaka kuvuga nko ku bakobwa kenshi usanga bisiga amavuta kugira ngo bihindure urukoba. Ese nka wowe nk'umuganga wabinonosoye, ajya amavuta ni meza canke nayo ni mabi cyane ku buzima bw'umuntu? Abiga muri Hamza Harvest ivyo turabigisha gukora amavuta no gukora ibindi bitandukanye. Mugabo bo baca babibona neza iyo turiko turakora amavuta. Turaraba umuntu ninde, tugire dukora amavuta yande. Nyambara amavuta y'umwana atarakwiza akivuka gushika ku myaka 5, ayo mavuta arahushanye nayo umuntu akuze. Rero umuntu wese akora amavuta. Hariho amavuta y'abakobwa, hariho y'abahungu, hariho amavuta yo kwihindura, hariho amavuta y'ibintu bigiye bitandukana. Rero amavuta yose ugura amavuta uri siri ko ari amavuta yakugenewe. Hariho abantu bagura isabune batazi ko ari zo kwiyambiza. Hariho abantu bagura amavuta bakayisiga batabizi. Maze kwakira nombre y'abantu benshi cyane bagura amavuta bazi ngo nayo kwisiga, ntibamenye ko ari amavuta yo guhindura umubiri. Bakagura isabune ntibamenye ko ari isabune yo guhindura umubiri. Bakagura creme ntibamenye ko iyo creme yagenewe guhindura umubiri. Rero mugure ico muzi. Hama umuntu nawe aguza amavuta azi ko arayo guhindura umubiri, ndamubwire kino kintu urashobora guhindura, mugabo kusubira kuzoronka uburi naturel nkawo ukazovyicuza ukabibura. Hariho uburyo ushobora guhindura umubiri kuko biza kwica ikintu bita melanine. Umuntu aba afise igahera ariyo ituma itanga isura. Gutyo iyo biheze biragaruka rero bikigarukiriza. Wari ufise ubwiza buri naturel, urabona by'ukuri nka jewe sinzi ko mubona ko ndi mwiza naturel mugabo uza gusanga nshatse ngo niyongere akayobe. Akayobe kameze uko kiwanje burya karisifiza. Nje kwiyongeza rero akayobe uzubona umenga nabaye umuzungu. Mugabo inyuma yaho nkaha
Ukisanga hirabura. Aha ku ngingo z'umubiri haragaruka bwa bwirabure bukaza bukibika mu ngingo. Umuravye ku mavi, umuravye ngaha ku nkokora, umuravye ngaha ku bikonjo, ugasanga umuravye ngaha ku maso, ugasanga harafikiye, burya uzosanga inyuma y'imyaka nk'itanu asigaye anatinya no guca imbere y'abantu. Benshi bahora baza bariyononye muri ubwo buryo, hamu ntiwogira ico dufasha nk'umuganga w'umuhinga. Mugabo ndakubwiza ukuri, hariho kwiyonona utazogarukana ubwiza wahorana. Igihe bikiri hagufi turashobora kugufasha, mugabo hariho aho bigera na twebwe tugira ati wariyononye, baho muri ubu buryo wiyakiriye. Rero by'ukuri si byiza ko amongereza nka arazituvya. Ninde yaguhenze ko abantu b'inzobe ari bo beza? Uyo muntu yarabiguhenzemwo, yarakuroshe. Abazungu bifuza uru rukoba rwacu, ntiruhura n'izuba ngo wifuke, ntiruhura n'imbeho ngo oya, ruraresista. Mwarabonye ko na Covid yashoboye kwica abarundi canke abanyafrika bake, mugabo abazungu yabahoneje. Iyi ururuhu ubona dufise uku, twebwe hariho na vitamine twakira mu zuba cankwe turonka, mugabo abazungu bidakunda, barinda kuziterwa mu maserumu canke mu miti. Kubera ikibase uruhu rubi, yaco rero wishimira uruhu rutarigwa iwawe, ahubwo shimira Imana yaguhaye runo ruhu. Yaco wiyumvira kwihindura, ahubwo raba mukinge nuri mwiza. Ubwiza ntabwo ari inzobe, ubwiza ntabwo ari ivyo wiyumvira, ubwiza nubwo nyene wewe uri kuranyumviriza Imana yaguhaye. Merci beaucoup. Okay. Hamu mufise ishuri, novuga ngo ni nk'ishuri mwigisha abantu benshi bagiye batandukanye, mugisha ibintu byinshi bitandukanye, gukora biscuit, gukora amavuta, gukora amagato, n'ibintu byinshi muri make. Sinobivuga ngo ndabiheze ni byinshi cyane. Ese abantu iyo baje kwiga mu ishuri giwanyu Hamu Harvest, nizihe nyungu canke iyo mubasohoye bakagenda bagaruka bimeze gute? Merci beaucoup ku kibazo ciza. By'ukuri turafise amashuri nkuko ubivuze arenga 6 mu Bujumbura. Uri mu Kanyosha yigira mu Kanyosha, ajya kuri paroisse nkuru ya Katolika. Uri mu Buyenzi yigira kuri lycée municipal de Buyenzi. Uri ino yigira kuri Garde Nord aha muri de la Plaine. Uri Igitega yigira Igitega muri impande ya muri la Sagesse, mu nyubako za la Sagesse impande ya Terezia Hotel. Uri amaja mu Carama yigira kuri Kanganise. By'ukuri ayo mashuri abantu benshi baratugendera, abamenyesha makuru baratugendera, kuko baba babona ivyo turiko turakora. Turigisha na online, abazungu abaki barashobora kwiga online. Muhora mubona ko ari gihe baza no gutera certificate bavuye muri Europe bakazino. Ico rero badukundira nico batwirukira inyuma n'icyaha. Abantu benshi baratubwira ko turi imbarutso mu Burundi idasanzwe. No babwiza ukuri, ni twebwe shuri rishobora kwigisha gukora amagato, gukora imivinyu, gukora amashampanye, gukora amasabune, gukora amapiza, gukora amavuta yo kwisiga facilement mu buryo buke cyane. Kuko surusaku umuntu atanga 25,000 ku kwezi. Aho nyenda yakoze gato duca twicamo kabiri akayifungura. Dukora pratique misi yose. Nyemba dututetse rikantone duca azana isahani n'ikiyiko turabimubikira aho nyene. Duca tumwarurira sose molina ijanye na wa muceri, ijanye n'ingene bategura uturengaranga canke udusombe, tugaca tumuhereza agaca afungura. Iyumvire gutanga 25,000 par mois, umuntu agaca ataha yifunguriye, umuntu agaca yiga pratique na theorie, ibintu bigenze uko ntababeshe. Gukora aya maji aramba, gukora za furusana, za embe, za aya mafanta ubona, n'amaforomire atigera atangwa n'abantu benshi. Jewe nyene kwiga foromire yo gukora embe yonyene, ijya embe ubona natanga 6 miliyo kukugira bambwire foromire imwe.
mugabo jewe ndabigisha ivyo nyene bitange 25000 kandi hari gihe usanga ndabashiriye amacupa ndabashiriye amaproduit yose ya embe ugasanga nta n'ibintu barishe umuntu agaca atahana embe yinwereye agaca atahana no kubikorera umuryango yirihiye amahera make rero barabidukundira kuko barabona ko batwitangira ati Hamze Harvest itwitangira mu kutwigisha ivyo tutazi mu gihugu ni bake babizi kandi bizobazanira akamaro kadasanzwe kandi ikindi bigaca bigaruka bakabifungura bakanabikoramo business ikindi inyuma yo kubikoramo business turabaherekeza aba bantu benshi ubona bakora amagato mu Burundi ni nabaciye iwacu turamuha stage tukamuba hafi tukamwereka utwakora n'utwakora hama akugurura ahandi tukamuswivana hahandi yagiye tukabona ariko araronka abakiriye tukagira ati rero merci beaucoup uzodushimira mu nyuma benshi rero bahora badushimira ariko abarundi abaze gushima ni bake baragushimira warakoze mugabo hariho byukuri hasi imitima yo gushima uzubona bazanye no babwiza ukuri impuzu myinshi mfise nizo bampaye uzubona banzanira urukado rw'impuzu gwiza umenga barazi guyanje ibintu byinshi barabiduha kukubera iki baba baryohewe nivyo tuba turiko turabakorera hari n'abari hanze y'igihugu uzubona bashira amadolari mu ka envelope muduhere bari yabo muri Hamze Harvest ni imbarutso y'iterambere ryacu kuko nabo baratangira ama restaurant bari muri za Canada kukubera twebwe abo muri Hamze Harvest rero byukuri nubwo buryo tubafashamwo nubu tuzosohora abantu bashika 300 itariki 23 zuku kwezi nyene azoba ari dimanche hazoberamo na seminaire idasanzwe iri gratuit mbere rimwe nibibazo uzotora ikibazo tuzomuha agashimwe hazoba hari no kwinjira kubandi bashasha iyindi promotion rero merci beaucoup ku kibazo canyu ciza mugisha ibintu byinshi kandi by'akamaro ku magara y'abantu hari abantu benshi ntibazi Harvest bakorera hehe Harvest bakorera hehe ntibazi sino batora gute ni ibintu byiza cyane kuba mufise ibintu byinshi mwigisha abantu bifasha ugwaruka guhishi kubera ko uno munsi ugwaruka arukeneye ubumenye kugira ngo rubeho neza urashobora kubabwira rero aka adresse cyangwa aka nimero ka telefone kugira ngo bashobore kubaronka byoroshe merci beaucoup ubu dushaka biro yacu dukora 24 heures sur 24 heures 7 jours zose mu ndwi guhera ku wa mbere gushika dimanche 24 heures sur 24 heures naha kuri Sinai Hotel kurya masaro mu Gasenyi haruguru gato ya Gare du Nord uhageze byo kuri ucubona amafoto yacu turi kumwe n'abazungu amafoto yacu bo mwishira hamwe ucuhabona umuntu wese abahazi benshi niho bagurira amagato niho bagurira n'ingaburo zibavura hama ushatse kudutelefona naho uri hanze y'igihugu cankwe uri ino urashobora gutangiza plus 257 ugaca ukompoza kuri 76 370 455 iyo ni call kandi ni WhatsApp ucusanga turiko turagufasha ushobora no kutwandikira kuri email nayo turayishura ko cane ni hamnutrionist merci beaucoup ku kibazo canye cyiza hamu abantu benshi baba bariranze bafise ibibazo nk'akarero ugasanga abantu babyibushe cyane akabashaka kuba mutoyi abandi nabo ugasanga abantu batabyibushe ukabashaka kubyibuha bavuga ati none kugira mbyibuhe ngende kugura ibinini mire iyo umuntu abyibushe cyane kugira ngo abe muto iyo bigenza gute murakoze cyane juste ikibazo cyo kwibyibusha no kwiyondesha nutritionnaire ma byukuri ni kibazo coroshe cyane no kumenya nibihe ninziza ibihe nsohora ibihe iyo winziza byinshi ugasohora bike ni ngombwa uravyibuha iyo winziza bike ugasohora byinshi ni ngombwa uronda kuko umubiri uvyibuha ico wawuhaye umubiri wonda ico uhaye mugano babwiza ukuri hariho abantu bafise genetique yo konda burya ntiwofata nari ntanze akarorero atariko Imana ishime ko ntagatanze mugabo fata umuntu uzi yonze we buzi ushasanga atabuze n'amahera afise n'amahera menshi urya hari gihe nubwo wo mufungurira
gute atokwigera avyibuha kuko afise genetique yo kutabyibuha suko arusha afise umubiri mubi oya urya mubiri ni mwiza cyane hariho n'umuntu rero nubwo uwo mufungurira bike afise genetique yo kuvyibuha ari ibintu byo mu bavyeyi uwo nawe muha amahoro ahubwo raba ko avyibushe atiyononye ashobora kuvyibuha ari souple adafise ibigwaragwara mugabo hari abandi bantu bavyibuha banonda kubwo kutamenya ibyo bafungura abo rero nibo byoroha mugabo nabone ikintu no basaba babanze gukora ni ikintu bita babanze bakarikire ico bita indice de masse corporelle bisigurike nugukarikira ko ukwiye kwiyondesha cyangwa ukwiye kwibyibusha iyo ukarikiye indice de masse corporelle iyo nayo ni taille sur ni poids sur taille au carré bisigurike nuburemere ufise ibiro ufise ubigabuye n'uburebure bwawe ubugwijije kabiri jewe nyemba mfise ibiro 75 80 mfatire 75 mfata 75 kugabura jewe mpima 1m80 ugacu ugabura na 1m80 fois 1m80 ibyo utoye ugazotora ibirenga 24.9 aho uzoba uri muri mu muvyibuho uzoba ukeneye kwiyondesha ugatora ibiri muri mweya 18 uzoba ufise ibiro bike uzoba ukeneye kwivyibusha rero uca wivyibusha n'ingaburo ni byiza ko ufungura bya bigori twavuga za sezame amata y'isoya ntuyasiga inyuma canke ibijanye n'isoya kuko ise proteine nyinshi zisumba n'izinyama aho ise proteine ziri hagati ya 38 na 40 ni bya mbere bifise proteine nyinshi rero ukama ku mata y'isoya canke ibintu by'isoya uzobyibuha cane aya magrene yakunde za sezame ivyema ibyo birabyibusha kuko birimwe ama proteine n'ibinure byiza mugabo amafiriti yo kuvyibusha mugo akuvyibusha wiyononye ibi bitumbura aya mafanta akuvyibusha muga akuvyibusha wiyononye ayo sino yabaho komanda s'ilvuple hama kubashaka naho kwiyondesha byukuri hariho imfungurwa mukwiye guhagarika nkizo nari ndondaguye mukazigabanya mugabo mukikundira cyane kwifungurira nk'ibitoke igitoke burya cuzuye mu ibintu bita tryptophane nyinshi iza gutanga melatonine itanga umunezero igatanga nitiro ibintu mwene ivyo mugabo atari proteine ituma umuntu avyibuha nyemba ushaka ko umwana wawe avyibuha ntumwamize ku gatoke imisi yose oya ntumwamize ku bugari bw'imyumbati imisi yose eshwi oya merci beaucoup ku kibazo canyu ciwe yego murakoze cyane ku nyishu nziza muhereza abakunzi bacu kubera ko n'abantu bakunda ibintu byo kwiga cyane bakunda utuntu nk'utwo nyine mukora cyane uno munsi mu gihugu cyacu cy'u Burundi urwaruka rwishi nabanebwe urwaruka rwishi nyine ruba ruhurikiye rushaka gukora cyane kuronka amafaranga rutarusha ugasanga niba abantu baba biyumvira ko amafaranga azogera hano akayatora nike kintu woduhanurira urwaruka rwa no munsi urwaruka rwa no munsi by'ukuri ico no bahanura ni kimwe nibakunde gukora bareke kwiyumvira ko iterambere ryizana bagabanye amarigara bave ku ishuri bakora abahejeje nabo bakreye ubuzi buto buto aba bantu bigira ngo nabapware canke ngo bariza amakaminuza feza tanso menya ko ukwiye guhera mu buzima buto ndakubwije ukuri hariho umudamu yari yize na kaminuza araheza aja ku mugabo mugaragira ati je ndarushe kwama nguma muhira namubwize ati ngire nkweke business uti nta mutayengira takira ibihumbi 50 yatangije ibihumbi 50 jewe nyene ndamuhaye mugabo atangira kugira gutinya namubwiye ati dandaza ivyamwa ngo ndabirenge ngo narize kaminuza ngo mbere ngo mva ngo mu muryango ngo umezuko uwo muryango uva musuwi wawe we kreye uwi wawe nameretse ati fata
wewe uri umuntu azi vya nutrition rangura ivyamwa bitarapfa ubibike neza ucuja kunzu y'umuntu ubona yogura ivyamwa umubwiye ati mfise ivyamwa biri dietetique wewe uzobijana utarinze kuvyanda kuzuba uzobirangura kuri kotebe ubijana ubifutse ubidepoze kunzu ejo baguha amahera nukuvuga uwo muntu by'ukuri yarabiteyemo imbere yambwiye ati ubu nsigaye ninziza prido emiliyo ku kwezi kubera iki ibyo kandi sinigera ndabitereka ahantu hoya ndabirangura nkabijana n'imodoka ubu mu nzu z'abantu rero by'ukuri gukora muhera ku bintu bito hariho abajene bariko barirukira hanze y'igihugu cyane muzoza gutangara mugeze hanze y'igihugu musange bimwe mwanse gukora ino mugiye kubikora hariya kandi uje kubishira mu mahera wosanga by'ukuri ayo mahera wari kuyaca uri mu Burundi rero murashobora gukreya iyo opportunity mu gihe abandi bariko barirukira hanze za Dubai zahe we nawe profita ako ka occasion kuko ubusigaye hano uri umwe profita ako kadyo uzosanga hariya baciye 2 million nawe uciye 5 million canke uciye 10 million bazogira ngo baraje bagusororere ahubwo nawe ubasororere jewe hariho abagenzi banje bari za Belgique za Canada bararindiriye ko ndababwira ngo nsororera barabura bayemera barigera bobumba ndababwira ngo nshorera ntanje no bacorera ndaharura ndaraba amahera binziza hariya ntanje ndayinziza cyangwa nkana yasumbye none wumva no bacoresha ikikwera kuba ari mu madolari sivyo bituma aba menshi gusumba y'amarundi mugabo ajya mu madolari ndayashira mu marundi nkumva ayo baca nanje ndayaca ndanayabasumbye rero guca amahera mu Burundi woyacaho ugiye hanze y'igihugu ni byiza nahone yace mugabo hose aho uzoburi hose travaya Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yiwacu yacu ryamijoro yacu wama kuri telefone iga kreya ikindi no bahanura by'ukuri ubana na suneba ugasuneba nkawe jewe ntumubone mfise imyaka 30 hariho abantu babona kumenga narakuze ndanababwiye imyaka batangara kuki uza gusanga ba Diodoni Nahimana bo barakuze nabagwiza tunga jewe n'abagenzi banje n'abapartenere banje nibo bangida ndaca ubwenge uburyo tuba abagenzi n'abariya none nawe gamujene uri kuratinya umuntu agukurira jewe kubona ba Diodoni bafise imyaka 50 40 je nanje mfise 30 tukamana ivyiyumviro byacu biza guhura bihujijwe n'ivyiterambere niwo muzanira ngo urumva ngo nabonye ngo agakobwa ngo gafise ngo tubere twiza umuntu w'umupapa ari saje kurya umuntu w'umuvuga butumwa umuntu yefluence abandi wo muzanira ivyo vyongero ntibiba bihuye mugabo muri kumwe muganira ivyiterambere profite rero akadyo nyamba ubona na jewe ndagusumvya ibintu vy'iterambere nyegera ungira umugenzi uzosanga tuganira ibyo tuma utera imbere rero abagenzi mwamana ni bande ukamana n'umugenzi w'umutayeri nawe uzoba umutayeri ukamana n'umuntu anywa urumogi nawe uzoba umuntu nywa rumogi ukamana n'umuntu yirirwa w'umukonvoyeri nawe uzoba akazi azoguha pike y'ubukonvoyeri mugabo ukirirwana n'umumiliyoneri ukirirwana n'umumiliyarderi nawe bizocika uzosanga wisanze uri umumiliyoneri uri umumiliyarderi ninde wamana nawe umwongereza avuga ngo show me your friends I will show you who you are nyereka mugenzi wawe nanje ndakwereke uburi profite ko kadyo s'ilvuple cha ubwenge iga politike yo kubana n'umuntu ushaka wewe nyene yembura umustar n'abantu baba star mfasha ugasanga bazi kuririmba cyane mugabo kukubera iki udaprofita kuja impande ya Satibi wotuma ukoropa inzu ya Satibi mugabo mukaba muri kumwe uko kuba kumwe ejo uzosanga wewe uririmba cyo kimwe na Satibi aguha korabo na Satibi mu giteramo Satibi arimo uri kuramufirma cankwe urimwo nawe uri kuraririmba kukubera wabanye nawe mugabo wicisha bugufi uremera ukorope kwa Satibi inyuma yaho hari gihe nawe azoba koropi wawe ujya nyene ubona utinya mugabo kukubera
ava utaratera imbere icishe bugufi raba uburyo wofatana n'uwo muntu wifuza ko wokwigirako. Merci beaucoup. Yego iyi yari impanuro kugwarukagwa kino gihe turabona neza ivyo rurimo. Hamu ndagushimire cyane ku kigoro wagize tugakora nshaka ko tutarambira abantu ahubwo tuzotuma dukora kandi ikindi kiganiro nizere ko muzoduha umwanya. Merci beaucoup, tuzobaha umwanya by'ukuri. Ndakunda kwigisha abantu kukugira bahindurirwe ubuzima n'ukuri. Ndababwije ukuri, kubona uri mu buzima bubi, kubona uri gukora akazi k'ikiboyi cyangwa kandi kazi kabi, by'ukuri birababaje. Ari wewe uba uri kurabihitamwo. Nta ngorane nimwe byontwara igihe nabonye waguze amamodoka n'ayandi. Nanje burya naruko by'ukuri narabona ndi mwibarabara mbura nico mfungura nkagira ati yo my god, none jeho nzohavura ntera imbere gute? None uko ndiko ndatera imbere hari uwo muri mwebwe biza kwafekita nabi, bimwafekita ahubwo neza kuko unsaba service nkayiguha. Rero nawe gutera imbere kwawe ni sawa cyane, nturabe ibyurimwo no, ariko harura kazoza yiwawe ko ishobora gufasha Uburundi. Nawe kugira amamodoka menshi ntaco